Ndabaramukije bakundwa, amahoro y'Imana abane namwe. Ngiriwe ubuntu bwo kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Imigani igice ca 3 ku murongo wa 5 haravuga ngo: wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 18. Ntihakagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyumvira ko ari umunyabwenge ku vy'iki gihe, abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge, kuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana. Kuko handitswe ngo itegesha abanyabwenge ubugunge bwabo, kandi ngo Uhoraho arazi ivyiyumviro vy'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi. Icete c'Abikolosayi igice ca 2 umurongo w'8. Mwirinde ntihakagire ubagira inyagano, abanyagishije ubwenge bw'abantu, ari bihendo vy'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere vyo mw'isi, bidakurikira Kristo. Kuko muri we ariho haba ukunengesera kwose ku Mana mu buryo bw'umubiri, kandi munengeserezwa no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Aya niyo majambo tugiye guhagararako, ariko ijambo nyamukuru Imana yasize mu mutima wanje niri rivuga ngo: izere ijambo ry'Imana nk'uko riri, nturyongereko amarezonema yiwawe canke filozofi z'abantu. Akira ijambo ry'Imana nk'uko warihawe, nk'uko ryanditswe muri Bibiliya. Ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe, ukore ico rikubwiye, atacukuyeko canke ugabanijeko, kuko ijambo ry'Imana ririkwije. Uko ubwenge bugwira mw'isi, niko ijambo ry'Imana ritera ritituka mu mitima y'abantu. Kuko abantu vyatumye bakura umutima kw'ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubugingo, bashira imitima yabo ku marezonema na filozofi z'abantu. Mbere niyo bishitse umuntu akumva ijambo ry'Imana, hakurisuzumisha mpwemu, arisuzumisha y'amarezonema yiwe n'ivyo yize, bigatuma rero iri jambo ry'Imana ritakigira ububasha mu mitima y'abantu. Kuko abaryumva usanga bafise ibindi vyinshi vyuzuye mu mitima yabo no mu vyiyumviro vyabo. Iyo bumvise ijambo barisuzumisha bimwe bize canke bumvise, bigatuma hari ivyo bemera ibindi ntibavyemere, kuko bigaragara nk'ubupfu canke nk'ubujuju. Akarorero, Yesu yabwiye intumwa gukunda abansi bawe, kugirira neza uwukwanka, guhezagira uwukuvuma, gusabira uwakugiriye nabi, uwukunyaze ivyawe ntumuburanyi, uwugusaba wese umuhe, uwugukubise ikofe umuhindukirize n'uwundi musaya. Ibi bintu wishimikije ubwenge bw'umubiri canke ubwenge bw'iwanje canke bw'iwawe, ntavyo wokora, kuko woca umenga n'ubujuju. Arico gituma kwiyegurira Imana, ukizera ijambo ry'Imana nk'uko riri, ukariha ikibanza mu mutima wawe, utishimikije amarezonema
yiwawe ugakora ico rikubwiye ataco wongeyeko canke ukuyeko, bigira ububasha. Kandi nabonye ari ibintu vyonyene bituma Imana imanuka mw'ijuru igakora, kuko ivyanditswe muri Bibiliya vyose bigaragaza ibiri mu mutima w'Imana. Kandi Pawulo yavuze ngo mumenye ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye gose. Bibiliya rero itwereka umutima w'Imana, ibiri mu mutima w'Imana ukuntu bimeze. Ibi Yesu yabwiye intumwa kwari kugira ngo babagahore nk'uko Data wo mw'ijuru nawe aragahore. Ibi rero nivyo vyaha ububasha ishengero rya mbere, nivyo vyatuma bagira ububasha, nubwo ubikora bigaragara nk'aho umenga arasuzuguritse, umenga nta bwenge afise, kuko kukwiba canke kugutuka nawe ntumusubize, aho nta bwenge burimwo. Kukunyaga ivyawe ntugende kuburana, nta bwenge burimwo. Ariko iyo umuntu abikoze bigaragaramo ubundi bubasha butuma na wa wundi hagera igihe akibaza ati none uyu muntu ni umuntu ki? nkagirira uku, nkamugira nabi mu buryo nk'ubu ariko ntagire ico ansubiza. Kandi na Yesu nivyo vyamubayeko, baramukubise ariko ngo ntiyabishuye, ngo yari ameze nk'intama bijanwa kwibagiro, ngo yararendeka. Nubwo biboneka nk'ubupfu kubo hanze batari mu gakiza, ariko kubabikora birimwo ubushobozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu, ariko ngo kuri twebwe abizera mu bushobozi bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Iyo umuntu atizeye ijambo ry'Imana nk'uko riri, akongeza ko amarezonema yiwe, ntakore nk'uko bimubwiye, akishimikiza ubwenge bwiwe, hakabaho ibyo akurako canke ibyo yongerako, iba akabikora ibindi ntabikore, uwo ntaba ariko arumvira ijambo ry'Imana, ahubwo aba yarineguye, akabona nk'aho ijambo ry'Imana rifise ivyo ribuze, ritari ku gihe, ridahwanye kumbure n'ivyo yiyumvira canke biri muri we. Bisa nk'umuntu yitoboye ugutwi gashaka kw'ihereni canke agahindura urukoba, kuko aba yagaye Imana yamuremye nkaho itamuremye neza. Imana idutabare. Rero ni intambamyi ituma ubasha bw'ijambo ry'Imana butagaragara mu bantu ngo bahinduke. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko ni ubushobozi, ni ukugoroka n'ibi bintu. Iyo umuntu rero yakiriye ijambo ry'Imana nk'uko riri, agira ububasha, kandi Imana iragaragara mu bugingo bwiwe. Nubwo umubona nk'igipfu, ariko umuntu nk'uyu nta na kimwe comusenya. Satani ntamushobora, kuko ijambo ry'Imana rirerekana umunyabwenge n'umuntu w'igipfu.
umunyabwenge n'ubukora ico ijambo ry'Imana rimubwiye, uwo ngo niwe yubatse ku rutare. Ariko ngo uryumva akarinegura ko hari ibyo asuzugura akabona yuko bidahwanye n'ubwenge bwiwe canke ibyo yiyumvira, ntarishire mu ngiro, uwo birimwita igipfu, yubatse ku musenyi. Abanyabwenge b'inyenyeri babwiwe n'umumarayika ko umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Ababwira n'ikimenyamenya ati iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ko impuzu y'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka. Tisoma muri Luka 2:11-12. Mu kugenda bagiye barongowe n'inyenyeri, ariko bageze mu nzira batangura kwishimikiza ubwenge bwabo bisunze ibyo bazi. Baravugana bati kuko nta handi umwami yari kuvukira, umwami avukira ibwami nyene, niyo mategeko canke systeme y'ubwami niko imeze. Umwami nta handi avukira ibwami. Ntaho byabonetse aho umwami avukira mu bwato bw'inka. Bakura amaso rero kuri ya nyenyeri y'abarongora, baja kubaza ibwami kwa Herode, kuko bibagije ko ariho Mesiya yavukiye. Aba bantu ntibizeye ivyo babwiwe, kuko babiserangurishije ubwenge bwabo n'ivyo biyumvira basanzwe bazi. Bibiliya ivuga ko bavuye ku mwami, bavuye kwa Herode, ya nyenyeri yongeye kubiyereka, hamira barongora ibashikana ngo aho umwana aryamye. Ibi biratwereka neza ko umuntu akwiye kwizigira ijambo ry'Imana, akizigiza umutima wiwe Imana, atishimikije ubwenge bwiwe. Nimba Imana ikubwiye ati kora uko nyene, nimba Imana ikubwiye ati caho nyene, ntuwongeze koti kumenga none mu vyonzi ntibigenda uko, kumenga ibi bintu ntibikorwa uko. Ariko twasomye yuko ngo ubupfu bw'Imana ngo buruta ubwenge bw'abanyabwenge, kandi ngo Imana irazi yuko ngo ubwenge bw'abanyabwenge ataco burimwo ari ubusa gusa. Mana nidutabare rero, ntibitume ivyo wize n'ivyo uzi filozofi z'abantu n'amarezonema yiwabo aba ikintu kigukingira gituma utabona ubwiza bw'Imana, gituma utabona ukugaragara kw'Imana mu buzima bwawe, gituma ubushobozi bw'ijambo butagaragara muri wewe. N'impamvu ibitangaza bidakogwa muri iyi misi, nuko Imana ibwira ati umuntu ati caha kora uko, mugabo agaca akoresha ubwenge bwiwe ati ibintu ntibikogwa uko, siko bigenda. Ati isi Imana idutabare. Nuko rero ntihagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyiyumvira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge. Imana nidutabare. Bibiliya irerekana umunyabwenge uwo ari we, n'uwumva hama agakora ico ijambo ry'Imana rimubwiye, uwo niwe munyabwenge. Ariko uwuvyumva ntabikore, uwo Bibiliya imwita igipfu. Ariko biratandukanye iyo ab'isi babonye umuntu akora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, agenda nk'uko ijambo ry'Imana rimutegeka, uwo muntu isi imwita igipfu.
kuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo itegesha abanyabwenge ubwunge bwabo, kandi ngo Uhoraho arazi ivyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi. Ikindi gihe Yesu atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni atigira mwidamba muterere isenga zanyu murobe. Simoni aramwishura aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndatereye insenga. Mana nihabwe icubahiro. Simoni yarazi ibijanye no kuroba uko bikorwa, nico gituma Yesu amubwiye ngo terera urusenga. Yabanje kumusigurira byinshi, yishimikije ivyazi nuko ibintu bikorwa bisanzwe bigenda, ariko aca yongera akavuga ngo kubw'ijambo ryawe ndatereye urusenga. Kandi kuko yizeye ijambo ry'Imana, yizera ijambo rya Kristo nk'uko ari bwiwe, hama rishira mu bikorwa nk'uko ryari riri. Babonye ibitangaza ngo baroba ifi nyinshi. Aya n'amajambo dusoma muri Luka igice ca 5 hereye ku murongo wa mbere gushika ku wa 5 n'uwa 6. Aya niyo majambo y'Imana ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose, ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yompi agomba kudobera, ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati va aho ndi mugenzi, kuko ndi umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Turabona igitangaza cabaye. Petero amaze kubona yuko adakwiye guhagarara ku bwenge bwiwe, ku vyazi uko ibintu bisanzwe bikorwa, uko isi ibikora, ariko yumvira ijambo ry'Imana, yumvira ijambo rya Yesu, bituma abona ibitangaza bikomeye bitangaza bose. Ubundi kuba abantu baroba mw'ijoro, ariko ngo mw'ijoro baraye baroba barabura, ariko ngo ku murango Yesu aje aravuga ijambo. Simoni atangura kumusigurira ati ibintu ntibikorwa ku murango, twaye turaroba kandi cari ico gihe co kuroba mw'ijoro, ariko twabuze. Mugabo arambwira ati kubw'ijambo uvuze turatereye insenga. Yumviye ijambo rya Kristo abona igitangaza. N'uyu munsi iyo aba abantu b'Imana bizera ijambo ry'Imana nk'uko riri ryanditswe muri Bibiliya, bakarishira mu ngiro ataco
bakuyeko canke bongejeko, nukuri bobona ibitangaza. Aho ibintu rero vyagiye kononekarira, abantu batanguye kurititura, batangura kurizirura, babona yuko hari ibintu bakwiye gukora n'ibindi badakwiye gukora. Ariko Bibiliya yerekanye umunyabwenge uwo ari we. N'umuntu yumva agakora, n'umuntu yumva ico ijambo ry'Imana rivuze akagikora, ataco yongeyeko kandi acakuyeko. Uwo ngo niwe munyabwenge, ngo asa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Ariko ngo umuntu w'igifu asa n'umuntu avyumva ntabikore, kubwo kwiyorohereza agahitamwo kwicira inzira, agakora ivyo yumva ariko bitandukanye n'ivyo ijambo ry'Imana rimutegeka gukora. Uyo rero ni igifu, yubatse inzu yiwe ku musenyi, ivyiwe ntibishobora kurama. Ijambo mfise niri, wizera ijambo ry'Imana uko riri, kandi wakira ijambo ry'Imana nk'uko urihawe, urishire mu ngiro nk'uko riri, ataco ukuyeko kandi ataco wongejeko. Niho uzobona ukugira neza kw'Imana mu bugingo bwawe, niho uzobona ikiganza c'Imana kigaragara. Nubwo ab'isi bavyita ubupfu, iyo babonye uri muri ibintu vy'agakiza bakamwita ikijuju, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu niko biri. Ariko kuri twebwe abakizwa, iyo umuntu arishira mu ngiro, iyo umuntu aryizera ryakira uko riri, n'ubushobozi, n'ububasha, n'inkomezi, no kugororoka, no kunesha. Kandi uyu muntu ntaco munyiganyiza. Nuko mwirinde ntihakagire ubagira inyagano abanyagishije ubwenge bw'abantu, ari bihendo vy'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere vyo mw'isi, bidakurikira Kristo. Muri iyi minsi haragwiriye inyigisho zuzuyemwo ubwenge bw'abantu, ariko bidakurikira Kristo. Haragwiriye amajambo y'ubwenge mugabo yuzuyemwo ibihendo vy'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere vyo mw'isi. Ivyo bintu mw'isi ya none biragwiriye, ariko ntaco bishobora kumarira umuntu, kuko ntibikurikira Kristo, ariko bigamije gukwegera abantu mw'isi no kubakundisha isi, ivyo bakaguma muri vyo. Kuko iyo umuntu yakira ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya, akaryizera nk'uko riri, akaryakira nk'uko twarihawe muri Bibiliya, akarishira mu ngiro ataco akuyeko canke yongejeko, ibi bintu bimushikana kuri Kristo. Kuko vyose biri muri Bibiliya bishingira intahe Kristo. Nico gituma uvyitondeye abakurikiye Yesu. Ariko iyo haje ubwenge bwo mw'isi na filozofi z'abantu n'amarezonema menshi, ariko adakurikira Kristo, yuzuyemwo ibihendo vy'ubusa, ibi bintu bititura ijambo ry'ubugingo, bigatuma uko Imana yerekana itakigaragara. Kuko amajambo aba menshi mugabo ibikorwa bikabura. Amajambo aba menshi n'ubwenge bukaboneka umenga bwaragwiriye, ariko buba ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'isi
byuzuyemo ibihendo by'ubusa bidakurikira Kristo. Ariko iyo umuntu afashe iri jambo akaryizera uko riri, nk'uko Yesu yaridushikirije, akarishira mu ngiro ataco akuyeko ataco yongejeko, nk'uko twumvise ngo ntukishimikize ubwenge bwiwe. Nyimba ijambo ry'Imana rikubwiye ngo gira neza umwasi wawe, rikubwiye ngo muharire ababagirira nabi, bikore nk'uko wabibwiwe. Ijambo ry'Imana rikubwiye ngo gira imbabazi kugira ngo nawe uzigirirwe, ubyizere uko kandi ubishire mu ngiro. Ibi nivyo bituma Imana igaragara, nivyo bituma ubushobozi bw'Imana bugaragara mu bantu. Ariko iyo haciye hazamwo amarezonema, timugabo ntivyari bikwiye kugenda uku kameme, nari nkwiye kubigenza uku nkacaha, mugabo bikaba ubwenge bw'iwawe akaba aribwo wishimikiza, ivyo ntibigushikana kugororoka, ivyo nta handi bigushikana, bigutwara mw'isi kandi uba wamaze kuja kure cane y'ubugombe bw'Imana. Ariko ico Imana igomba nuko umuntu yakira ijambo ry'Imana nk'uko riri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwakiranurwa neza ijambo ry'Imana tewe mu mitima yanyu, ngo kuko rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Rero umuntu akwiye kwirinda wifuza kubona Imana mu bugingo bwiwe, wifuza kubona kwera kw'Imana kugaragara muri we, nizera ijambo ry'Imana nk'uko riri, ntiyishimikize ubwenge bwiwe canke have azanamwo ayandi marezonema yiwe, ariko uko Imana imubwiye kugenda ariko agenda. Iki kubujije ukireke. Twabonye Petero yarazi yuko ku murango atari co gihe co kuroba, kandi baraboneka ko yabanje kumusigurira, ariko arigara aravuga ngo kubw'ijambo ryawe ndatereye urusenga. Shira mu ngiro ijambo ry'Imana ataco wongeyeko canke ukuyeko, uzobona ukugira neza kw'Imana, uzobona Imana igaragara mu bugingo bwawe, uzobona Imana yiyerekana n'aya majambo y'Imana. Birashoboka ko wiciriye inzira, ijambo ry'Imana rikaguhanura kenshi ati gira uku, ariko wowe ukicira inzira ziwawe, ukishimikiza ubwenge bw'iwawe. Ariko twabonye yuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana. Niwaba ubwishimikiza akaba ari gushira hejuru kuruta uko ushira hejuru ijambo, akaba ari uha ikibanza cane kuruta uko uha ikibanza ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo kuko Imana izi ivyumviro vy'abanyabwenge, ko ari ivy'ubusa ataco birimo, kandi ngo abanyabwenge bategesha ubugunge bwabo. Imana nidutabare. Nimba wifuza kugororoka, wifuza guhimbara Imana, wifuza kubona Imana mu bugingo bwawe ikora ibitangaza, ikora ibikomeye, akira ijambo ry'Imana uryizere nk'uko riri. Icyatumye Imana itagikora mu bugingo bwa benshi nuko bazanyemwo ivy'ubwenge bwabo, akaba ari bwo bubakiyeko kuruta uko bari kubakira ku ijambo ry'Imana. Nibwo bisunga mu gukora ibintu byose bashaka gukora, ariko ijambo ry'Imana iyo ryari kwiye kurongora umuntu rikamwereka inzira akwiye gucamwo, Imana ikabana nawe ikamubwira ati genda ukora uko,
kandi akaryumvira. Ariko ubwenge bw'umuntu ntaco burimwo, ni ubupfu ku Mana. Iyo ubwishimikije urayoba, kandi kwishimikiza ubwenge bw'iwawe vyerekana ko wasuzuguye Imana, ko idashoboye, ko ataco yomara, mbere n'ijambo ryayo ataco ishobora kukumarira. Ariko iyo yijigije umutima wawe wose, ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe, ugashira umutima kw'ijambo ryayo, ukaryizera nk'uko riri, ukaryakira nk'uko warihawe, ukarishira mu ngiro ataco ukuyeko canke wongejeko, nukuri urabona ibitangaza vy'Imana. Imana igenda yerekana imbere yawe. Yabwiye Mose ngo kugira neza kwanje kwose nzogucisha imbere yawe, nivuge mw'izina ko ndi Uhoraho. Ngo Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, ntebakuraka ngira ikigongwe cinshi. Nukuri iyo ibi bintu bikoze, Imana irakwiyereka, Imana irakugaragarira mu bikomeye, ikagutabara, ikakubera inyishu, kuko ari ifise ububasha muri vyose. Nuko rero ntagira umuntu akunyaga, akunyagishije ubugunge bw'abantu. N'aya majambo y'Imana, Yesu abahezagire. Amen.